Matayo 6:9 no 10. Matthieu 6 verset 9 à 10. Nuko musenge mutya, Yesu akorigisha gusenga. muti data wa twese wo mwijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ugomba nibibe mw'isi nk'uko biba mwijuru. Haleluya. Mwayumvise yavuze Mungu 10 ngo ubwami bwawe buze. Niratasenze notre père. Ku munota nayiharuye 35 secondes. Ariko magwagara ku murongo w'10 ubwami bwawe buze. Inyigisho yitwa ubwami bw'Imana. Le royaume de Dieu. Bakwigisha kuko nasanze abantu benshi bataratahura ubwami bw'Imana icyo ari cyo. Kuko iyo uvuze ubwami biragora kumva, twebwe biragora kuvyumva abantu bari muri republique. Rahana tamwama hari, sivyo? No musi kwisi nahari abami henshi sabami nkuko Bibiri bivuga. Sagara abami bahenya gusa ugasanga niyo mu Bwongereza, muri Sweden ari umwami, mu bihugu byinshi ari abami, Denmark mugabo ugasanga umwami cyangwa umwamikazi ari ngaho kora abantu bakuze bamaze imyaka myinshi batwarwa n'umwami bagashaka kumva yuko hakiri umwami. Ariko ugasanga uwo mwami nta bushobozi afise kuri politike, si wategeka, si wayobora igihugu, ugasanga premier ministre niwe ahubwo akora akazi k'umwami. Ariko urashaka kuvuga umwami icyo Bibiliya yita umwami. Murongo w'9 avuga ngo murongo w'9 yavuze gute? Okay, 10 vuga verset 10. Murongo w'10. Ubwami bwawe nibuze. Aha. Ivyo ugomba nibibe mw'isi nk'uko biba mwijuru. Birafatanye. Ubwami bw'Imana buje, nashaka tumi gituma dukwiye gusenga kuba ubwami bw'Imana bwoza. Mission y'ubwami bw'Imana ni kugira ibiri mwijuru. Ivyo Imana ishaka bibe hano kwisi. Bisuga yuko mwijuru hariyo ubwami bw'Imana. Nibakeneye kuvuga ngo Mana ubwami bwawe mwijuru kuko buriyo. Ariko isengesho yose tugiye gusenge nugira ubwo bwami buri mwijuru bugire influence. Buze kugira icyo bukoze kugira ivyo mwijuru bibe hano kwisi. Mani majambo mwijuru hariho plan Imana ifise. Navuga ko ari nka laboratoire ku buzima bwawe. Mwijuru ari ibintu yamaze kurangiza. Uko wicaye ngaha mu myaka 10 iri imbere nimba uri muzima hariho mwijuru barafise plan. Barafise gahunda ku buzima bwawe. Byararangiye. Ivyo ariko kugira bibe hano bisaba yuko usenga kugira ubwo bwami. Yuvuze ubwami harimo iki jambo rihe? Umwami. Haleluya. N'umusoza gutabisha ico ngo umwami Yesu. Kwezimera Yesu umwami n'umukiza twama tubisubiramwo twayisuzamwo abantu, ariko nasanze benshi bataratahura n'ico cyo kuba umwami wanje. Waratuye Yesu ukamwakira mwe ugasanga Yesu wamugize umukiza wawe ariko si umwami wawe. Ndashaka bereka imirongo 2 Matayo 10. Angela baramutegurira muri Luka 17 kugira tunyerutse. Matthieu 10 Matayo 10 murongo w'7. Angela tegure Luka 17 murongo wa 20. Matthieu 10 verset 7. Nyarutsa pio. 10 verset 7. 10 uko mugenda kose. Mwigishe muti ubwami bwo mwijuru buri hafi. Yesu akavuga abwira bigishwa ngo aho mugenda hose ubabwire ngo ubwami bwahehe. Icyo gihe Yesu yari kwisi hariho umwami. Avyumvise? Hariho umwami wa Israeli. Ariko ngo ubabwire ngo ubwami bwo mwijuru buri he? Buri hafi. Angele wamuteguriye Luka 17 murongo wa 20-21. Luc 17 verset 20 à 21. Abafarisayo bamubashije igihe ubwami bw'Imana buzozira. Abafarisayo bakabaza Yesu, barazi ko ubwami bwo muri ko kwisi muri Israeli burahari, ariko bakabaza ngo ubwami bw'Imana buzoza ryari kuko bari babizi ko buzoza. Babajije Yesu ni ryari buzoza, yishuye gute?
ubwami bw'Imana ntibuzoza bwerekanwa. aha Kandi ntibazovuga bati ehe ngubu canke nguburiya. aha Kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. haleluya aha buri au milieu de vous apana muri hagati yanyu ntibazobuvuga ngo bwacyariya ngo buriya bano majambo nta nzamba zizovugwa sivyo bazi ko umwami aje hariho protocol hariho sirene hariho ibiki ntimuzobimenya kubera iki mviza ubwami bw'Imana bari baravugana bari begeranye ubwami bw'Imana buri ngaha muri mwebwe hagati yanyu batavye ko aravuga yereko ubwami bw'Imana ubuhe yako avuga wenyene ubwami bw'Imana bwari muri Yesu. Haleluya nimwagenda kugira bariya tutari kumwe wabwire ngo buri hafi buri muri quartier quelque part hejya kwizero niho buri ariko Yesu ko aravuga ati nuvuga ngo buri hafi buri hagati ya Yesu ashize ahantu ubwami bw'Imana bushize ubwami nuvuga yuko harimo autorité gutegeka hariho ubushobozi sivyo umwami cyangwa umukuru w'igihugu cyangwa umuguverneur arafise autorité ifise ahagarukira sivyo. Haleluya amen. Siziko muravuze ko ahantu muri quartier hariho umukuru w'igihugu yinjiye mu nzu y'umuntu résidentiel muravuze ko bigenda namwe arabibona sivyo umuntu mumenyeranye ngo mugenzi wawe inshuti yawe yagize urubanza uri invité sivyo cyangwa ugiye kubona musaba bisanzwe byashitse umukuru w'igihugu arashika imbere ya ndakubaze waze kuza kwinjira wewe n'umugore wawe niyinjira abaza gutuma urinde wewe aha ni wanje aha ni winjira kubera iki hariho autorité hariho ubushobozi sivyo nigeze kumva inkuru y'umuntu bigeze kumunama umwana wiwe yari yagiye gutembera haraba decret bamumena mu premier ministre se wiwe baramuha kwinjira umwana wiwe ati ngani winjira asanga basoda habaye iki hari ibintu byahindutse nubwo yuko umwami ashitse ahantu hari ubushobozi bugendana n'umwana yuko nasenga avuga ngo presence yawe nta kindi mvuga ashaka autorité y'Imana kuganza kw'Imana. Yesu yaravuze ngo ubunyene ubwira data agahamagara abamarayika ibihumbi bakaza ngaha kubera iki ahari Yesu hari autorité ahari hari ubushobozi nicyo gituma nshaka dutahura ubwami bw'Imana kuri dimension y'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe kugira ngo byumve neza ngira ndabasigurira iby'ubwami kuko biragoye gusigurira abantu muri 2020 mu bihugu atamwama hari icyo nobagira tufate nka mu myaka 2050 tufate sivyo igihugu fate igihugu nka Uganda canke Kenya bari bafise bari koloni y'Abongereza sivyo mu Bwongereza hariho umwami gushika muri 53 yitwa Victor VI sivyo uwo mwami bihugu byose uzi bavuga icyongereza muri Afrika yari amakoloni y'Ubwongereza. Mission y'umwami yagena mu gihugu agashaka kwinfluensa imico yo mu Bwongereza. Urabyumva? Cyo gituma uzosanga hari ugiye abantu bazaje mu Uganda cyangwa muri Kenya hari ibintu bitandukanye na twebwe sivyo ugiye n'imodoka ugaca mu Rwanda ugeze kuri frontiere ijya mu Uganda babwira ngo attention ngo hindura uzogendera iburyo gendera iwafu habaye iki umuco wahindutse nase umunyafrika nkatwe ego mugabo ni mwakoronje n'abantu bamwe mu Bwongereza imiduga yabo bagendera ibubafu cyangwa ibumoso mu Kinyarwanda ni ibumoso sivyo bagendera gauche na deux fois narasogera accident mu Buganda ntwaye umuduga agenda nkabona bamanyakiza amatara avuga ni umuntu katambisa ni kubera iki agumanyakiza amatara ngari nawe yuko nagiye mu bundi bwami cyadahindura ngenda hariya bakanda bakazunza umutwe uyu muntu afite permis cyangwa nayafise kubera iki twebwe n'Abongereza baje kutubwira ngo mugendere ngaha abaje kudukoloniza batubwiye mugendere iburyo bakidasigurira ibi cyakubereka ngene ubwami bw'Imana iyo buje bushaka kwinfluensa abantu bari ngaho bagendere ku mategeko ya hariya y'umwami ari
umwami wacu yicaye mu ijuru iburyo bwa data. Icyo ashaka rero, ashaka twebwe tugendere ku mategeko yiwe, tugendere ku muco wiwe, tugendere ku mvugo yiwe, tugendere ku nyifato yiwe, hamwe n'ababona ati bajya n'aba Kristo. Cyangwa umaze cyo gituma rero ahantu hose abami iyo bagiye ahantu, umwami agiye ahantu, umwami w'Ubwongereza yatangura kubabwira ati kwiga icyongereza. Turabwiye mu Buganda ni bake, Abaganda bazi igifaransa ni bake. Kubera iki? Bababwira kwiga ururimi ruvuga umwami. Bababwira kuvuga ururimi rw'umwami. Umwami yabafise muri bihugu byo muri Afrika yafise autorité kuganza ibyashatse muri icyo gihugu. Muri Kongo babaye kolonize n'Ababirigi atwebwe, sivyo? Umwami yitwa Leopold II yafashe Kinshasa arayita ngo Leopoldville. Niyumvira Kinshasa yitwa Leopoldville. Yari vile yiwe. Nuvuga yuko yaragenda muri Kongo agatwara ibyo ashaka byose kuko ni territoire yiwe. N'abandi bafaransa barabubaha ati yage nahiwe. Rero ikintu Yesu ashaka ahantu hiwe, ashaka ubwoko bwiwe, bavuga ururimi rwiwe, bitirirwa we. Haleluya. Muri ibyo bihugu byose bya koloni, nta imbere ya independence nta numwe yaduza igihugu idarapo, nta n'idarapo bafise. Muri Kenya baduza idarapo y'Ubwongereza, sivyo? Mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo baduza idarapo y'Ububirigi. Abakamerune, abatogore baduza idarapo y'Ubufaransa, sivyo? Agarigi rero bakavuga ati aho bigeze, haleluya. Kuko ahantu hose muri territoire abazungu baba bashizeho guverneur nawe ashize amategeko y'umwami yamutumye, amuha raporo yuko biraba, murakurikiza ivyo ashaka byose. Haragera igihe rero abanyafrika bavuga ati ase tubikibishaka, turashaka idarapo yacu, turashaka imico yacu, turashaka gutegeka igihugu cyacu ko dushaka, sivyo? Nibyo bise independence rero abazungu niyo banezereye kuko bashaka guma baganza. Ikibazo rero uno munsi abakristu benshi bararondera independence, abandi barabuze kwironka, abandi barayiha. Sishaka, ndashaka idarapo yiwanje. Cyo gutuma namana babwira ngo kwemera ubugombe bw'Imana niyo bugiza gute. Kenshi muzorabe iyo umuntu avuga ngo ndakwemeye nk'umwami n'umukiza, siko tuvuga kenshi ukizwa. Abamaze ukizwa ndemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, Yesu umukiza, umusauveur, sivyo? Ariko igikuru cyane nuko abaye mukiza uvuga yuko niwe agukiza, niwe atume uronka agakiza, uronka ingingo udashira. Ariko ikintu gikomeye kigora n'abantu ko Yesu aba umwami. Rero ku mwami tukunda kuvuga ngo Seigneur canke Lord, biratandukanye rwose gusumba, birafite ubushobozi gusumba ku mwami le roi. Kuko iyo Yesu abaye umwami wawe cyangwa le Seigneur wawe, nukuvuga yuko Yesu aje kuganza ubuzima bwawe. Nukuvuga yuko igihe Yesu abaye umwami wawe, imvugo yawe irahinduka. Undwiyeze mwavuze iki? Sanctification. Nukuvuga yuko imvugo yawe irahinduka. Ndibuka umugenzi umwe twakijwe rimwe, yaramaze nk'ukwezi kose yakijijwe, aguma ashaka kurahira nk'umwungere. Yaguma muri ariko ukwezi kwaheze nta nda yari kihaba. Shima Yesu, uri umwami Yesu. Imvugo irahinduka. Ugaza wifata umenga aragwaye. Kubera iki? Hari imvugo yari yamenyereye y'umuntu, sivyo? Y'umuntu ari independent. Independent k'umuntu yikukiye. Nashaka kubwira abantu mwese mwikukiye no musi, muve ngaha mwemeye kuja musi y'ubwami bw'umwami Yesu. Amen. Haleluya. Kuko wikukiye wishiza ahantu hagoye cyane, sivyo? Wikukiye mu buryo bw'imhemu. Ariko mu buryo bw'imhemu dukwiye kwemera kuba musi y'ubwami bwa Yesu. Ndavuga yuko utaza kuguma ari wambwiye ngo nce gituba ngo abantu bakurunjwe n'abongereza ngo bakunda kai cyane. Ukwera abongereza bakunda kai. Ugasanga ari ibintu byinshi. Siko murabibona mugiye mu ibihugu by'abongereza by'abakurunjwe n'abongereza biratandukanye n'iby'iwacu. Uzosanga nko mu Uganda cyangwa muri Kenya
abantu babo barakunda cyane gusoma, ariko iwacu gusoma gusoma ni kibazo. Aravyumva, gusoma ni kibazo mu Burundi cyane mu Rwanda, murabizi nadabizi. Amajuno ni gake uyanayaheza kugira bayagurisha, ariko uzogende na Nairobi urangene basoma. Imbere yuko ntangura kanguka narandika abantu bakamurikira kuri Facebook, ku ma website, bakambwira ari umuntu umwe yanyegereye niba bimbariye ati shanda kubwira ikintu kimwe, abantu biwacu ntibakunda gusoma. Ati nk'ayabo uri muri Kenya cyangwa mu Uganda bo bisoma. Ati tangura wiyumvire kugira ikintu bumva, abantu biwacu bakunda kumva. Kandi asanze ari byo, asanze ko uvuze kumva ni explosion ego ahantu hose umwungere kubize gutya. Ariko gusoma suka batazi gusoma ntibikunda kubera iki? Uwo muco ntawo bafise. Ndashaka kubabwira yuko umuntu yari ari munsi y'ubwami bwa Yesu, ibyawe ugenda birashira ku ruhande. Uravuga uti ndemeye ivyo ushaka, ntavyo nkunda, iyi place ndayemeye sidayishigikiye, ariko ko ari wowe wayivuze. Haleluya. Niki kigorana ni kamere y'umubiri. Kamere y'umubiri ikubwira ati urashoboye. Kweriki bakuganza, kweriki bagusuzugura. Niwemere akagaye uri umwana w'Imana. Urabona ayo majambo tuyavemo, sivyo? Ngomba kwereka inyungu zo kuba munsi y'ubwami bw'Imana. Iri munsi y'ubwami bw'Imana, hari amakoloni no munsi, amapeyi akenye ari munsi y'Ubufaransa, yitoka territoire z'Abafaransa, bararonka uburenganzira bwo gutora, bararonka passport yo mu Bufaransa, bayije mu Bufaransa ko bashaka, ntibaca mu mazi. Barinjira kubera iki? Ni wacu. Ndi Umufaransa, yirabura nka jewe, ni Umufaransa. Kubera iki? Kubera ari muri territoire y'Ubufaransa, sivyo? Nashaka twemere kuba munsi y'ubwami bw'Imana. Twemere kugendera muri programme y'Imana. Tumenye ko ari gahunda idufitiye. Ijuru n'isi bitarabaho, kandi imigambi dufitiye ni myiza. Hari ibyo udocamwo bigoye, ariko vyemere igihe cyose bivuye ku mwami w'abantu. Ndakunda Yesu ko iyo amwise ngo umwami w'abantu. Haleluya. Bavuze ngo umwami w'abami, nubwo yuko ayaruta bajya abami bose babaho. Kuko niwe mwami wenyene maze kumva atigera avaho. Ari umwumvise atavuyeho. Umwami ntiyapfuye, barashaka istatu mwaho yapfu. Ariko Yesu abantu bavuga yarapfuye iminsi 3, ntiyapfuye, yari deprashije, bijya 3 jours yari muri mission. Nzo gusomera mu by'Imana. Yesu ari mu mission yindi, Yesu yavuye mu mubiri, aragenda, arasubira agaruka. Haleluya, arazuka. Bwana sifiwe. Ikintu nshaka twumve ngaha nuko Yesu yari ngaha, yavuye mu bwami bw'Imana, ntiburi kure, buri hafi yanyu, buri hagati yanyu. Ubwo bwami bw'Imana igihe rero yapfa akazuka ahagenda mu ijuru, yavuze ngo sinzoteba, nzoshaka rungikira umwitsa, ubushobozi buzoza kuri mwebwe, azobana namwe, azobashoboza, azobabwira ibitaraba. Haleluya. Nubwo yuko mwemu yera yaraje, n'ubwami bw'Imana bwaramanutse. Ikibazo, mbega wewe urabwakira? Ari umukozi w'Imana yigeze kumva ariko arigisha ngo muzosova ubwami bw'Imana buze, kuko bwaramaze kuza. Avuga umunsi wa Pentecote, nivyo Saint Esprit yamanutse ku isi, ariko wewe mbega ari muri wewe? Mbega arafite ubushobozi muri wewe? Mbega hari ikintu gihinduka? Kuko iyo mpwemu y'Imana ari muri wewe, ubuzima bugira gute? Burahinduka. Utegeza guhinduka. Ntushobora kuguma uri wa wundi uvuga ngo uzuye mpwemu yera. Haleluya. Iyo ugumurira, iyo uguma witodomba, iyo wihebuye, iyo utagisenga, uvuga yuko nta bushobozi buri wewe. Tuza kwereka icyayi cy'ubwami bw'Imana. Tuza kubandanya. Reka dusome muri Filipi 4, mbere gato yuko nahavuga. Mbere yuko wasoma muri Korinto ba 2 5 umurongo wa 20, bavuga ngo dufite amafonction yahe? Turi ambassadeur ba Kristo. Yego nacumva kuba ambassadeur wa Kristo nuvuga yuko niwe userukira Kristo hano. Umwambasaderi wa Etats-Unis ngaha aserukira president wo muri Amerika ngaha. Ntibanezereje kumva ko mubaserukira uruta aba president bose n'abami bose. Iyo umuserukira bisigura yuko hari ubushobozi ufise
bwiwe akurungitse ku buryo niwagira ikibazo cyose abajournaliste bagize ikibazo cyose kiraba Amerika baza kubaza uwuserukira Amerika ngaho. Mwaramubizi? Niyo babaza. Mwaramuzi ko ibyo yishura ibyo perezida wa Amerika ashaka ko yishura. Hamwe yo kwishura ibitari ivyo ibinyuranye n'ivyo yiyumvira perezida wa Amerika haca biki? Acamubwira ati nta kundi wihangane mbwa ntuzosubira. Acamuhapera. Oga ati vangaho ikishikira cy'iwawe. Amen. Cyo gituma rero tube abambassadeur. Ambassadeur bagira iki? Bavugira umwami yitwa Yesu. Uvugire Yesu, ugaragaze Yesu, ugaragaze ubushobozi bwiwe. Icyo cyakwa cyo giye dusomerera ubu kuma kubereka iyo uri mu bwami bwa Yesu, munsi y'ubwami bwa Yesu hari ikintu citwa provision. Provision, mukirundi uvuga gute? Isoko ivyo uronka aho biva. Hariho sigeno bibabwira, hariho kingdom, hariho royaume, la mentalité du royaume. Uvyiyumviro vy'ubwami. Haleluya. Hari abantu muri Bakolosayi 3 bavuga ngo nimugire ivyiyumviro byanyu nimwiyaffectionne, nimwiyatashe, nimwibohere kuvyo kwisi ariko muyohere kuvyo mwijuru. Kubera iki baba gutyo? Baba ngo kwera wapfuye ukazuka. Twebwe twapfuye tukazuka. Ababatijwe bagiye kubatizwa bazopfa bazuke bace bitana na Yesu iburyo bwa Data. Nubwo yuko ivyumviro byanyu biteza kuba bijanye n'ubwami. Apana yo umbiriza bakurungitse muri Haiti. Nimba Haiti ari koloniyo ngaha mu Burundi, nubwo yumvira bya Haiti wiyumvira wakurungitse. Inde yakurungitse? Iyumvire wakurungitse. Ukora ibyagutumye kuko arakeneye rapport. Ari rapport ya maronka quotidiennement. Uye muntu wanje akora neza. Ni abakora neza ndamwongera. Sire namwongere kubera iki? Ndashaka umuntu nize. Umwami arungika abo yize. Arama mission tazoronka kubera utarizegwa ugishize ubwenge kuvyo kwisi. Wisanze kuri territoire yitwa Terre. Ariko iyi territoire yitwa Terre uzoyivako. Umunsi umwe uzoyivako. Nta numwe abicaye ngaha nta numwe azoguma kuri iyi territoire. Kuko Bibiliya ivuga yuko isi izosambuka ikazimangana bakibagira ko yigeze kubaho. Abyumva? Nimba wiboheye kuri iyi si ko wibohera ku bintu bizopfa bigahera. Menya kuri ngaha kuri ingenzi. Ifrasa ni gute? Pèlerin. Uri ingenzi, uri mu rugendo, mbere kuja he. Ashaka gukosora abantu bakira Yesu bagakizwa kugira baronke ivyo bifuza. Baronke akazi, baronke visa, baronke mariage, baronke umwana, siyo mission yo gukizwa. Ukizwa kugira uje mu bwami bw'Imana. Haleluya! Kugira ugendere kuri gahunda yo mwijuru. Twatanga dusoma gute ngo ubugombe bwawe bube hano kwisi nkuko uri mwijuru. Cyo shavuga muri akanya, shavuga byerekeye provision. Byerekeye provision, umwe wese umubaza arafise source yiwe yo kugira abeho. Nimba udashonje muri kano kanya canke ufise imodoka canke ufise inzu, hariho source. Source ni iki? Isoko. Sivyo? Aho biva. Aho biva. Isoko ni aho biva. Birasa aho biva. Birumvikana mu bihugu biteye imbere. Mu bihugu biteye imbere hari igihe usanga ubuzima bwawe imbere n'inyuma ari leta. Ari yo kontako gusa. Irakugaburira, urashobora kuronka akazi, ugashomera, kaguma guhemba ushomereye. Ukaguma uhemba ushomere. Kandi ukaguma urya ugabira n'abana ushomere. Kubera iki? Leta niyo kugaburira. Arano bifise isoko aho biva bank. Ariyo bank hari amabiye wabitsemwo niyo soko yawe. Uba yuko naho bikibazo ntaco sha hariya ndaziga umuraba neza aho bigeze. Niyo soko yawe. Uravye naho bizosanga yabaye iyo mana yawe. Hari abantu rero bageze kuvyizera cyane, baravyizera, barizera akazi bafise, barizera leta, barizera amafaranga bafise muri banke, barafata n'amadeni, barafata amazu, bazoriya mu myaka myinshi, barafata ibiduga kuri credit, ari mu biteye imbere za Amerika n'ibindi, za Canada, Iburaya,
mu 2008 2008 hacaba ikintu citwa crise économique yo bita la grande dépression haba crise économique amabanki ashika arenga kuri 15 pyo yose agwa hasi urazi banki yugaye amafaranga yawe ariyo uzorinda imyaka nka 20 kugira ushobore kuronka na dukeya apana yaya ninyo noshira urumva amafaranga arayo arahera amazu barabasohora abantu benshi baje mu mazu abantu bisanga mwibarabara ya soko kumbe ntiyari sûr à 100%. Cyakwereka yuko iyo umuntu afise isoko akarubwami bw'Imana ufise assurance yuko naho vyoba nabi hano kuri inosi naho vyoba nabi mu gihugu urimwo sivyo abantu benshi barakunda kuvuga ati reka ngende muri kiya gihugu niho hari opportunity kandi ugasanga ivyo ubona irahari kubera iki kubera babonye ko source irashobora kuva hari ariko nakubwiye yuko arashobora kugera mu gihugu cya mbere gitunze wowe ukabaho neza kumusumba mu gihugu cya mbere gikenye kubera iki source yawe iratandukanye n'iyi source yawe ni mwijuru nta crise ibaho nta depression ibaho nta narimwe nta to imanuka bose nihinduka haleluya mwijuru ni eternite ashaka duhindure ivyumviro duhindure mentalite tugire mentalite ndi royaume amen amakuru twumva arashobora guca ivutu kuva amakuru agira ati karabaye biraheze amafranga yose mu gihugu araheze sitikubabwira abarundi gusa mu nyumve uri butungozo kuva n'abandi sivyo abarundi gusa biva mu gihugu urimo igihugu cyose niba igihugu cya mbere gitunze kw'isi cyagize iyo crise nta gihugu gitogira crise ibihugu byose kubera iki aho ushira ivyizigiro ni he so muri Filipi 4 ijambo Paulo yavuze nshaka twumva no muzi Paulo yakwandikira ishengero ryo mu rya Filipi ariko arashimira murongo 18 hera kuri 18 verset 18 à 19 Philippiens 4 ariko ndafise ibinkwiye vyose. Okay, hera kuri 10 waherehe 16 kuko ni Tesalonike naho mwandungikiyeyo ivyo kumara ubukene. Si rimwe ni kabiri kose. Si uko ndondera ingabire ariko ndondera inyungu zigwiririkanya amaronko yanyu. Ariko ndafise ibinkwiye vyose. Ndafise umurengera. Ndahaze kuko mpawe na Epafrodito ivyo mwarungitse. Ari umubabwe umota neza ikimazi cemewe gihimbara Imana. Okay, tusoma 19 birashaka ko bavyumve. Kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose. Imana yande Imana asanga Imana Paulo nga kwekeye wagira Imana yanje atababwiye ngo Imana yacu ani hari socrere kweki Paulo yavuze ngo Imana yanje akobwira bakizwa kumure muri wari abadakijijwe hari abari bayogaye gutya cyangwa basizina Imana cyangwa basizina source aho biva muga ngo Imana yanje Paulo jewe Imana yanje nkorera kweriki avuze Imana yanje atavuze Imana yacu kandi basigura igituma yavuze Imana yanje atavuze Imana yacu kuko bravo yako arabwira si bose bari bayifise comme source cyangwa aho biva sivyo hari abantu barafise Imana igihugu cyangwa Imana banke cyangwa Imana grand frère cyangwa Imana muyomba Imana papa Imana mama sivyo Imana heritage y'umuryango ariko Paulo avuga ati Imana yanje ni muvyumva ndabwiye ntuze muri vanga hamwe n'abandi kuko ne mufise kwizera kumwe ariko uvuga uti jewe ndashaka kwemeza Imana yanje kuko nzi imigenderanire yanje niyo Mana ndazi uko ndayizera iyo uzi uko yizera ndashaka kwemeza haleluya ariko ushaka kuvuga uti ujya bambwiye ngo naka ngo yakoze ibi n'ibi nabwo ati ndashaka kwemeza nubwo nta yindi ahari ko atavyo yakoze
kuko turamana dusangira vyose, turavugana, turasengeranira, nta na kimwe duhishanya, ndamuzi. Ivyo babwiye, nabonye ifoto kuri Facebook, ni Photoshop. Shaka kuvyemera ko ari we. Kuko igihe cyose agize n'intege nke, ndabwire ibintu ugwamo kenshi, canke ivyahugwamo ntibizagiturumbuka. Ari mubizi. Umva navyisanzemwo nasamba ngiye sinzi gire vyagenze, urumva yaje twako turasoma hamwe igitabo hanyuma nta kundi ukubesha nde. Hariho etape 1 2 3 4 et 5. Rero iyo maze kubitahura hariho avertissement. Sivyo? Umuntu aza kugira ngo sanga ngaha essence yankamiyeko. Hari ibintu bibiri. Ubye arakenye. Cyangwa gizo bita ngo pane bete. Pane bete murayumva? Pane bete nubwo yuko amweke George yigwaye canke imodoka yifise ikibazo. Kuko essence itangiye kugabanuka hariho avertissement. Hariho karuje kaka. Naho kireso wasinze cyangwa waburewe. Ariko urabona yuko hari ikibazo. Uragenda mugabo gati attention ugera kure. Ariko urinze ugenda uduko umufuko bigoranye, sivyo? Nicyo gituma nabwira ni hariho Imana yawe ubuzi imigenderanire mufitaniye. Paulo rero avuga ati yatanga robereka haruguru avuga ati mwakoze ibi nibi kandi muzoronka impera ngo Imana avuriza ngo Imana yavyakiriye ngo nk'imibavu imota neza. Pio yigeze kuvuga ngo nisikwa ni Pio yigeze kuvuga ngo nta kuntu twokwinjira mu bwami bw'Imana n'ivyaha. Sivyo? Niko bavuze. Nuvuga yuko ivyaha sanctification kwezwa birajana no gutanga. Amen. Imana nta commerce irimo mu Mana, sivyo? No gutanga uri mu nzira nziza. Nuvuga ati nta kundi bizogenda neza ko natanze Imana izocira abahirya. Izoba ari ruswa. Giturire, Imana nta giturire irya. Imana ishaka kugendera ama principe ya. Rero imigenderanire mufise n'Imana niyo guha icyo bita assurance. Kwemezwa yuko ndazi ko icyo bintu nkoreye ndazi imigenderanire mfitaniye n'Imana ivyo watanze vyakiriwe nk'umubavu umota neza kandi wemewe n'Imana. Cyo gituma cyuri cyavuga ngo Imana yanje namuciriyemo Pio ngo Imana yanje kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose. Haleluya. Nkuko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu. Mwumvise? Sitwa mavyumvise. Izomara ubukene. Abantu mwamaze kwandika Philippiens 4:19 mu vyumba kuri mur. Sivyo? Hari abajene bandika kuri mur. Mon Dieu, pouvoir. Sivyo? Nimuzo Philippiens 4:19. Mushireho Philippiens 4 yose. Umve igituma Paulo yabivuze, yabibabwiye Filipi kubera ikibarakora byinshi, yagenda muri Tesalonika, Abatesalonike bakahezagirwa. Prophesy. Tomoa. Teach. Ariko ihotera araramwo akarindira Western Union ivuye muri Filipi. Akarindira ivuye ahandi ari ngaho. Agenda ngo kusirime gusa ngo ni kabiri. Agenda mukiri gisagara amushigikira bakabwira ati mukozi w'Imana iguhezagira. Ariko Filipi yakuvuga ngo yahinduye bacamurika n'itike yo kumuvanayo. Akanavuga ati Imana yanje Imana yanje gisobamara ubukene bijanye n'iki basindire ngaha bijanye n'iki vuga cyane bijanye n'iki itunga trésor richesse banque céleste banque yo mwijuru nta crise ibaho cyo gituna babwira ati nabereke ngende umuntu yemvesisa mwijuru yitangira mwijuru ntabwo bagira imvura ishaka igwe bishake bisambuke bashake basore bose wewe nudepanda ku mategeko yano. Haleluya. Ndashaka abana b'Imana duhinduke turonke guhishurirwa nugira ibintu ngo natanze mugabo pastor ntiyashimiye wahaye pastor cyangwa wahaye mwami wawe. Nimba ushaka ko pastor agushimira atagushimiye ugacokomereka mwami wawe ninde? Pastor. Mwami wawe ni pastor.
ubabara iyo umwami wawe wabikoreye adashimye. Ariko nobabara ngo irya shengero ntibashima na gato. Ega ndondera ahantu hari mu mpembo uraba neza. Bashobora kuba baravangiwe, bashobora kubona ibifaranga natanze ntibashimire. Ari bigaze kuvuga ngo sinumva igituma hari imbere bavuze amafaranga menshi batanze ngo je ntibamvuze namwe ntanga. Kwiki atamvuze? Ikibazo ninde wahaye? Sivyo? Ninde wahaye? Rero nimba uwo wahaye atagushimiye nivyo babara. Ariko uwo wahaye, haleluya. Uwo wahaye abibona utaranabikora. Abona ibyo uri tutaranakora abamaze kubibona. Kuko niba gushoboza niwe nagutuma kubikora. Sivyo? Reka rero kijike itunga canke richesse canke banke. Abasoma kera ncandika nagize kugira inyigisho nisebura banke celeste. Ibanke yo mwijuru. Haleluya. Iyo banke yo mwijuru umaze kuyitahura nta kibazo uzogira. Iyo banke yo mwijuru gihe naronka revelation yavyo hari muri 2008 cyane tahura yuko banke yo mwijuru gene ikora ishaka yuko umutima wawe ugumone muri banke yo mwijuru ushigikira imirimo yaba mwishengero yaba mu bakozi b'Imana yaba imfuvyi yaba abafakazi udashaka umuntu agushima uri kurara mwijuru gusa. Namaze kubitahura aco gena bitahura nahise amadeni menshi amadeni mwe yo kwambura Petero kambika Paulo urayazi. Nakubwiye nti ndagusabye umfashe mu ndwi zitatu nzoyaguha kugira rero simba umubeshe ngacange nagusaba nti indwi zitatu ziri mu gushika mu ndwi zitatu nzoguha. Ugasanga uma wiboshe nahuja nahuva. Ariko maze guhindura gatanga kwemvesita muri banke celeste amadeni yose yarishuwe. Yarishuwe abo yaratevye kuhikwishuka mbwa yarishuwe. Harageze igihe naho kwicara nkarondera abantu bose bifite amadeni harabatangana ngo gutavyibuka. Nabwira ni y'amafaranga yawe ndaguye ngo mugabo none yibuka je ndayibuka narayanditse. Ugasanga ntarayo yibuka uwo muntu mugabo nayamwishura kuko ibanke yo mwijuru. Ibanke yo mwijuru ituma Imana ihabwa icubahiro. Ico gihe natahuje cy'ibanke yo mwijuru nagoma harabanyita umu escrow. Ya muhungu nubwo avuga ubutumwa uraba neza. Kuko ntivyumvikana ngene aguma amafaranga yanje basigara winyegeza. Nyene inzuka mukwepa. Abantu bambere bagogo bari muri ivyo bihe abantu babana na nyene inzu. Mubana ukaba muri annexe cyangwa mugabo mugaburiye gutyo jumele ya rondra voyage hoja mukayibura. Avyo biragoye cyane wofuma ubona kwandika ikete mugabo apana muhurira mu byango. Dakunda kikose banke yo mwijuru. Muzogene mwirondere kuri Ndikumana.org. Mu Gifaransa ariko amen. Reka dusome rero ahandi. Matayo 6:19 gushika 21. Matthieu 6 nyarutse. Matthieu 6 verset 19 à 21. Ntimukirundanirize ubutunzi mw'isi aho inyenzi n'ingese bibumara. Kurundanya no kuvuga amase kwegeranya cyangwa kubika kuzigama hehe kwisi aho iki inyenzi aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba. Umva ahantu shira hose kwisi nubwo ari banke ya mbere ikomeye birashobora kuzimira. Inyenzi zishobora gushikira sivyo? Washobora kusanga inyenzi abushikiriye cyangwa kwivye n'abatokwiba ariko arashobora kuba ama circonstance usanga ibyo wabite vyose cyo bikumariye. Avyubise. Ariko rero murongo 20 verset 20. Ariko mwirundanirize ubutunzi mwijuru. Mwijuru ahatari inyenzi n'ingese. Ahatari inyenzi n'ingese. Atariyo ibisuma vyimba ngo vyibe. Nta nyapfi ziri mwijuru. Kuko aho ubutunzi bwawe buri ari umutima wawe uzoba. Nta nyatsi iri mwijuru. Abana ko mbwira ngo inyatsi zirahaba nivyo zirahaba mugabo apana mwijuru. Zirahari ku isi mbwa naziri mwijuru. Ngo no urumva ngo naho ngo kwera umukozi w'Imana ngo ziragukurikira no nabwire inyatsi ziri mu isi. Inyatsi ni mazi inyatsi. Idayimoni iguma igusopa. Ibintu bironka
urahembwa, madamu arahembwa, ntumenye iyo biciye. Basanga cyo bimaze. Bavyumva? Ariko kugira ushobore kuzimya izo nyatsi, investisa mu ijuru. Aho hatari nyatsi, hatari ingese, hatari abasuma. Haleluya! Mu ijuru hari security total. Amen. Haleluya! Nicyo gituma rero umwana w'Imana yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Umwizera nk'umwami n'umukiza. Uvuga yuko ivyo uronka vyose wiyumvira mu ijuru. Wiyumvira mu ijuru. Mbona aho uri hose wiyumvira mu ijuru. Byose birari ikintu kiri ku mutima. Sinzi urabona umuntu bivye ikintu mu muduga. Hari umugenzi umwe bigeze kwiba retroviseur y'umuduga. Arabara cyane, yari umunyamahanga. Hanyuma aho turi mwibarabara hose, agomba araba retroviseur gusa. Kugeza ni yiwanje. Sivyo? Cyangwa ni telefone. Uguma icyo kintu kirakuremereye cyane, nicyo kumubona. Rero uri umwana w'Imana, wewe uri ufite mentalite y'ubwami bw'ijuru. Ivyo ukora byose wiyumvira ijuru. Kandi shimwe, ivyo ukora byose wiyumvira ijuru. Iyo wambara wiyumvira iki? Ijuru. Ko nihabwa icubahiro. Amen. Ikintu cyose ukora, haleluya, ngo vyose ngo biva kuri we, bigaca kuri we, kubwiwe, kubw'icubahiro c'Imana. Nuvuga yuko vyose wiyumvira ijuru. Icyo ukora cyose, investissement yose ni ijuru. Imana ishimwe. Haleluya. Nicyo gituma umuntu afise mentalite y'ubwami bw'Imana nta na rimwe atavuga ati kajya kazi nakano yamfuji yanyonone yataba uriya uno munsi mufite akazi keza uracyari ko yumvira mentalite yo kwisi. Parce que nimba kumenya yuko promotion ivahe kuma wani majambo promotion ivahe mu bwami bw'ijuru. Gutera imbere biva mu ijuru, gutera intambwe biva mu ijuru. Nuko yuko nimba ari ijuru riguha nta mwana w'umuntu ashobora kukuzibira. Nande bazi yuko Imana ishobora kureka rimwe na rimwe hakaza ibintu bikuzibira. Nande bazi yuko hariho igihe amadayimoni aza kukuzibira. Paulo yaronse mu madayimoni amukubita ibipfusi. Ntivuze amadayimoni, ntivuze mu marayika wa Satani. Bisigura amadayimoni hari ibintu ushobora kuzibira, ntushikire ikintu, amaso yawe akaguma kuri Satani, ariko atari Satani. Kuko iyo wizera Imana, ufite mentalite y'ijuru, nta kintu na kimwe gishobora kuzibira, ari Imana yavuze. Hari umurongo rero ukomeye cyane ashaka imurongo ibiri. Wansome mu Korinto wa mbere cya 4:20. Sigure neza yico le royaume de Dieu. Abatayizi definition. Ndashaka muce mwandika umurongo agira sobe. 1 Corinthiens 4 verset 20. Abikorinto wa mbere cya 4:20. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo. Ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ariko n'ubw'ubushobozi. Puissance. Nindanezerewe n'ivyo bintu. Ubwami bw'Imana égale puissance. Ubwami bw'Imana égale ubushobozi. Haleluya. Ubwami bw'Imana ni ubushobozi. Ubwami bw'Imana ni autorité. Ubwami bw'Imana ni ugutegeka. Ubwami bw'Imana nta négociation. Nta négociation. Ubwami bw'Imana ni vaho. Kubera umwami arashitse. Cyo gituma amasengesho uriko urasenga ni vyiza gusenga uhimbaza, uhamagare presence y'Imana, kuri ubwami bw'Imana bumanuke bwigaragaze bwo nyene. Umurongo rero ukomeye wa nyuma nashaka gushikira muri byose uri Matayo 6:33. Matthieu 6 verset 33. Ariko mubanze murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Niho ivyo byose muzovyongerwa. Wande murondere iki? Ndashaka kitwa ndavye ntiyarakomeye cyane. Kuko mvuze ko ubwami bw'Imana ari ubushobozi cyangwa ari puissance, umuntu ashobora kuvuga ati sawa reka ndondere iyo puissance. Nivyo? Reka ndondere ubwo bushobozi, ndondere izo nkomezi. Ariko si ivyo byonyene. Urondera ubwami bw'Imana hari ikintu ashobora gusiga inyuma. Biramwo piyo, kumve. Turondera ubwa mbere, ariko mubanze murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. N'ukugororoka kwayo. Niho ivyo byose muzovyongerwa. Haleluya. Amen. Ukugororoka kwayo kw'Imana bakurondera gute?
ukugendera muri sanctification. Imana ishimwe. Kugendera mu kwezwa. Ibintu bingahe? Bibiri. Hariho ubwami bw'Imana n'ubwo bwa bushobozi hamwe n'ukugororoka kwayo. Ibyo bintu bibiri niyo bironka acakurikira iki? Tubirondera bakangahe ibyo bintu? Bakangahe? Premièrement, niko munasoma. Kino nazo gute? Banze bwa mbere. Ubanze. Aha, mubanze. Aha, bavye mubanze. Mu Gifaransa nze ngo premièrement. Mwana majambo ubanze nce kibena n'ubwa mbere. Mutangura imbere ya byose kurondera ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo. Mwana majambo ivyo muzakora byose muvyubakire kuri ivyo bintu bibiri. Ino nzu mubona bubakiye kuri fondation. Yubakiye ku musenyi. Yubakira ku musenyi barasenyutse, sivyo? Ariko ari ibintu bibiri ukeneye kubakirako. Mwana majambo ngaha si fondation gusa. Bavuga ngo ivyo byose murondera ngo bizogera gute? Mukirundeza gute? Muzo vyongegwa. Mwana majambo bizogera gute? Bizobakurikira. Mwavyise ko bibakurikira. Nimba ufise nimba warondera ubwami bw'Imana, nimba urondera ubushobozi bw'Imana, hama ukagendera mu kugororoka. Haleluya! Ivyo vyose urondera, byaba iby'impwemu, byaba iby'umubiri, biragukurikira. Maka bikuronse, kubera bigukurikira. Bigukurikira kweki. Bishaka ubwami bw'Imana buri muri wewe. Bibona Yesu ari muri wewe. Ivyo byose ivyo biri wifise ni nka sumako murayizi, ema. Haleluya! Sumako nese ngaha ikintu cyose kiri metalike kiraza kirondera iyo sumako fise. Nuvuga yuko nasanze gina bitaro ibintu, nasanze hari ibintu byinshi turondera mu buryo atari bwo. Uriruka tukarondera 7 jours jeune sec. Ataza uyu mugabo kwataza. Ukurondera hatariho kuko niwitayeho kugororoka kw'Imana. Niwitayeho ubwami bw'Imana. Wakonse kuki kunkomezi ziwawe. Ariko nagarabwiye yuko ibi bintu bifise, nababwira. Ibi bintu bifise ukagenda. Umugore, umugabo baragukurikira. Baragukurikira. Nta muzona gukurikira inyuma mugabo mu mpema akora gukurikira. Nivyo. Nonese aragukurikira, nagukurikira ku wundi sokunda gukurikira. Aza gusanga ahuri nimwe na rimwe. Abakozi b'Imana negeze kubisigurira umukongore. Arambwira, "Petit, nukorera Imana neza. Ukubaha Imana, ugenda mugororoka, ukitanga, ivyo umugore ntugira ubwoba. Umugore azogusanga ku kivi." Ku bantu batumva ijambo kuba ku kivi bisigura kuba ku gikorwa canke kuba mu murimo. Ariko byagenze kuri jewe yasanze ku kivi. Ari naize site nandika ko sangaje kuri iyo site nyene ku kivi. Imbere ko bitahurana n'ingwa izosi. Nako ndabarengana bose. Anga ati reka kumuhindukira uragozogora tortikoli. Uzogwa izosi hagarara ku kivi. Azogusangaho. Ariko nabwira ibirenge ngaha. Urabumva birenge. Ikivi. Hago utagira ikivi. Utagira n'ikivi. Narindiriye cyangwa kivi. No agana kivi rondere mugabo naho nyene bari amakosa. Kuko ntabwo mbw'Imana buri mu mutwe. Wagiye kivi rondere mugabo. Genda ku kivi urondere ubwami bw'Imana. Kweka niho bikorekera. Kuko mu bwami bw'Imana hariho plan Imana igufitiye gushika umunsi uva kuri nosi. Si umugabo gusa, umwana, gukira, kubohoka, kuzura mpwemu yera, imigozi igacika, ibyaha bigacika. Kubera iki? Kubera ku bwami bw'Imana ifise imigambi myiza, ivyiyumviro vyiza byo guha kazoza nziza. Haleluya! Atari ivy'ivyago. Ivyago niva ku Mana. Hari ibibazo ushobora gucamwo nivyo, ariko nivyo umwanya muto kugira bigukomeze kugira ushikame mu bwami bw'Imana. Haleluya! Muba kurangiza mvuga gutya. Bwa mbere mwavyumvise yuko icyo ukeneye cyose, inabaza icyo ukeneye cyose muri kano kanya. Niba ukeneye kubohoka, niba ukeneye gukira ingwara,
nimba ukeneye akazi uri umushomeri, nimba ukeneye umugabo, nimba ukeneye umugore, nimba ukeneye umwana, naguhaye sokre. Sivyo? Rondera ibintu bibiri gusa: ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo. Ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo ntibizoguha ivyo ushaka, bizoguha ivyo wateguriwe ivyawe, kuko twasabye ngo bizogera gute? Bizogukurikira huje, kuko ni ivyawe. Nta muntu umwe azogutwara umugore neza kubesha. Uya mukobwa yari ku mugore wanje ndabikubwiye, yari wawe, yagiye umva yaciye ampeba kwera ibintu amubwiye, ari wawe nabo vuga bakaruha, n'uwawe. Uwawe n'uwawe, sivyo? Ubwami bw'Imana butuma ivyo Imana ateguye bishika uko yonyene ibishaka. Kirashaka kuvuga mu kurangiza rero, haraho bivye abagore nga babivye abagabo, abagore ntibabiba. Abwire ikintu cyawe cyose cyamuyiba bangora nawe nege no gutwara igitsibo cyawe, n'igitsibo cyawe kigutwara. Ariko iyo uhagaze mu bwami bw'Imana uri en sécurité, uri protégé. Haleluya. Damu namwabwira ngo attention, ari wese kumbwira ngo kora iki mu Burundi, va mu Burundi. Ndabwiye ngo nje muva mu Burundi, je wijuru. Ahantu hari sécurité ni he? Ni mu bwami bw'Imana. Ahantu hari sécurité ni mu bwami bw'Imana. Shaka mu gihugu gikenye uri mu bwami bw'Imana. Shaka mu ntambara uri mu bwami bw'Imana. Haleluya. Wigihumbi ndashaka kurengana woga hagarara kwera iki uri mu bwami bw'Imana. Nimba wizera Yesu nk'umukiza, sivyo, uzoza usenga kugira nk'umukiza w'ingwara, uzoza usenga kugira agukize ingwara gusa. Nimba wizera ngo Yesu atanga abana, uzoza kuri Yesu kugira aguhe umwana. Nimba wizera ko Yesu aca imigozi ya karande, uzoza kuri Yesu motivation nuko aca imigozi ya karande. Mugani nimba wizera ko Yesu ari umwami. Haleluya. Iyo ugiye ku mwami utwara ibimazi. Nushaka na ku mwami reme vide, ibimazi vyitwa amashimwe. Nimba Yesu ari umwami wawe rero uzomwegera n'amashimwe, uvuga uti ndaje imbere yawe, atari kubera ivyo wampaye gusa, ariko kubera icuri. Mentalite yawe izohinduka. Haleluya. Uzoronka sécurité, hazoba ibibazo ariko ntibizogutera ubwoba. Uzovuga uti nubwo ho bibazo bimeze gute, ndazi ko ndi connecté n'umwami. Bise mentalite y'umwami, niyumvira nk'umwami, ko twahawe kuba abami n'abaherezi. Twahawe kuba abami n'abaherezi ngo yuko turaganza ubushobozi bwa Satani, turaganza ubushobozi bw'amadayimoni. Kubera iki? Kubera aho duserukira. Nimba mu ambassadeur afite autorité, akubahwa, akazigamwa, nimba muri ambassade ya Amerika ushobora gutinya kujayo kubera hariyo ubushobozi hariya, niyumvire ambassade yo mwijuru. Umuntu aserukira umuntu wo mwijuru. Duhindure renge twiyumvire. Inyigisho yanje ihagaze ngaha. Uhindure ivyiyumviro, uhindure ibitekerezo, ugire imvugo y'ubwami. Bisa nabi, bimeze nabi, karabaye. Niko mwisi bavuga ngo karabaye, ibintu bigiye gucika. Iyo nirangaje yo muri ico gihugu. Bemwe ari muzi ko ambasaderi bose bari ngaha badahembwa amafaranga ava mu Burundi. Amubizi amafaranga bahembwa ava mu bihugu by'abarungitse. Umushahara wabo uva mu gihugu cy'abarungitse, sivyo? Provision yawe ikwiye kuva aho warungitswe. Abuserukira ninde? Niye mwijuru. Bivyo ivyo ukeneye biri mwijuru. Sivyo umugabo wawe ari mwijuru, sino yoba yapfuye. Ako mu buryo w'imhemu arazwi mwijuru, n'izina ryiwe rirazwi mwijuru, ugukira kwawe kuri mwijuru, umwana wawe ari mwijuru. Nigeze gikorane mu Bubiligi 2017, ndiko nasengera abagore bashaka ba umwe akira vision, abona abana bakoroka bava hejuru bakora amanuka, baca na samu wiwe acabwira umugabo we ngo namusamye ngo wagwaye mu mutwe. Yaramaze imyaka 9, haciye ukwezi yari amaze gusaba. Tuhaguruke dushime Imana. Harageze. Haleluya. Dusenge. Ashaka dusenge Imana dushoboze kugira mentalite yo mwijuru. Duhindure ngene tubona ibintu, tugira imvugo yiwacu. Kandi uravuga ngo iwacu ni mwijuru, iwacu singaha. Aha niho turusavye indaro bene data. Hari bamwe turi ngaha mu myaka 10 batashaka kubakiri kuri yisi, bazabigira iwabo. Hari aho ariko turaja twese, turafite ko turaja.
kadusenge kugira Imana dushoboze wumva ashaka izo nkomezi aduze ukuboko dusenge duhamagare mpwemu yera turagushima kuri amajambo adasanzwe twumvise turumvise ko hari inkomezi zidasanzwe haleluya hari ubushobozi buva mwijuru uduharire abari bari independent kuva no munsi tujye munsi y'ukuyoborwa n'umwami wacu abavuga ibyo bishakiye abari barihebuye bataye ivyizigiro batahure ko iyo uri mu bwami byose biradukurikira ndagushima Mana kubona bazakuva ngaho bohotse hari abantu bagiye bave ngaho bohotse ndagushima kuba wahamagaye haleluya urakoze Mana urakoze yes hari abashirane babiri basumamagara kuvuga ubutumwa ndabona ko barasohoka baka umuriro urakoze Yesu urakoze Holy Spirit umuntu agwaye hepatite C ave ngaho ashima ko yakize icyubahiro cyose Mana kibi cyawe uriyo idashira mu izina rya Yesu haleluya